aha mubona hari ku munsi w'ejo ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023 ijimbi neza na neza muri commune Gitega province Gitega muri zone Mungwa. Aba mama nkuko muriko muribona barinjiye ku bwinshi aba papa iki kibanza rero cha Habaye bar aho mubona ko abo nabana bariko barinjira ahantu umuntu akiyumva ati eske hari misa hari inama nta mitse yari ihari nta nama yari ihari ahubwo hari show hari kirori uko niko abana bagenda bariruka abana binjira ku bwinshi avuga ati no munsi ndagomba kubona Kiago band Kiago music band ndagomba ndaza kubona majaso ndashaka kubona Kamanda Rutwe Kabateri canke Maso ndashaka kubona Ismail le comédien hariya anye imiceri imiceri yaratangwa ku bwinshi nabijya sahani shametre wubahwe iyo ni sahani kumbure aho mubona ko umupeti kuyiterura byanamunanira hariya anye Kamanda Kabateri bamuteretse isaha kujya niko yafungura bamuteretse isahani yuzuye umuceri n'amafiriti hejuru n'ibitunguru abantu hariya nabo buzuranye aho nakubwira ko n'imvura yari kiragwa ariko nta niyo bumva kubera iminezero bari bafise metre ya anye ngira muramubona ikintu ndamukundira rero no umuntu atishima cyane murabona ko yari karananyagirwa yari mu bene gihugu bagenzi we abene gihugu aho anakunda abene gihugu cyane nkanakubwira ko hariya anye payote nka zose zari zuzuye ndetse abandi bantu kumbure bakikije amapayote kubera ko nanakwibuza ko payote zari zuzuye haca habaho abahagararare kugira ngo baze kubibona neza biboroheye aha hari muri Habaye bar ijimbi neza na neza muri Mungwa aho no kubwira ko abantu bari benshi ndanakwibutsa ko kandi imvura yari kiragwa abarastari arimo ko Kamanda yari kumwe nabo agenda baha amacence adatamba anadunda yes bro ari anyeri karatumara yari karaturamutsa abantu bakirindiranye igishika cishisho nongera ngaruka kuri Maître canke Eric Kinyonga canke Eric Jimbi much respect to you warakoze ikintu c'amateka cyane ukurero niko twamera nk'abasohoka tugiye kugura amayinite aho ariya anye Kamanda yashaka kugura amayinite turabura ingene tuyaronka bica bisaba ko dusohoka nko murabibona abantu baca bashwadukira rimwe baramukurikira hariya anye bakibaza none sho irarangiye ariko nabwo yari irangiye twari dusohotse kugira turondera amayinite uko niko rero twatambuka buhoro buhoro buke buke duca mu bafana dusohoka kurondera amayinite kugira ngo ari anye Kamanda Kabateri abaze famille ukuntu imerewe maze abana bamukurikira inyuma abana badukurikira inyuma abari basigaye mu bibanza baza ati none kosho iheze hakiri kare mbi Kamanda agiye he ataradukorera ibintu mbiga majaso ntiduhava tumubona hariya anye Kiago style music band ntiduhava tuyibona ariko ntitwari tugiye na show ntiyari bwanatangure twari dusohotse kugura amayinite amazi turagaruka tugana muri ca kibanza nyene twarimwo aho no kubwira ko iyi show yari big show aho no kubwira ko cyabaye ikintu ca mbere cy'amateka na cyane mu karere ka Jimbi ndetse no mu ntara ya Gitega aho nagiye mbona ko abarundi n'abarundikazi ubu dukunda ivyacu urabona ingene kuri umutumba bari buzuye are no kubwira ngo hari kare abantu ntibari bwanaze murabibona muraza kubibona mu mavideo akurikira murabukuntu hari hahi aho banahonyoranako umwe rero mu bari muri iki kibanza maze aba uwa mbere mu kugaragaza umunezero rabukuntu yatambashe hariya anye umengo n'imvura ntiyayumva no kubwe ko imvura yari kiragwa itari ariko wewe yarabize ivyuya bivanye n'umunezero yararimwo bivanye n'ukuntu yari yiyumva acaguma bandanya yitambira uramubona aho ni Jimbi muri zone Mungwa mu ntara ya Gitega muri commune Gitega ure numwe yari yahashitse aho murabona ko ari atambarege
abantu rero bo muri aka karere umudiho wa mbere bakunda n'umudiho wa reggae, aho usanga unabari mu maraso, haba abana canke abamama canke abapapa. Uwo rero n'umwe mu bari muri kibanza ciza ca Ayanai Bar, aho yafashe iya mbere mu kugaragaza umunezero. Ajyavanye rero ubu nawe akaba yari ariko afata amafoto, afata utuvideo kumbure araba neza na neza uko uyu umurasta uyu umurasta kumbure muri baje kwinjira kurorera yatamba. Hariya Anye Desire na mugenzi we bagenda badushiriramwo ibirungo banatuvugiriza reggae nziza cyane. Amafoto yarafatwa hariya Anye. Turacari muri Ayanai Bar. Nanakubwira ko musatirizi nari ndahari, ariko abambonye ni bake. Jemba nibereye ahantu batazi ko ndiko mfata my image, ndi mu kazi konse. Ariko bakaza kubona ndabatayemwo akantu komutse, maze wa mujama yari ari kafata amafoto, biza kurangira nawe nyene yisanze ari karatamba. Byatanguye afata tu video, ariko nawe nyene birangira ya telefone yibitse, aretse gufata video birangira na wenyene ariko aratamba mu bandi. Aho mubona byarangiye bagwiriye, aho nkanakubwira ko sho ntiyari bwatangure. Reka ndakubwire ko umuririmbyi wa mbere yugure stage imbere yo gupima ivyuma yabaye umuririmbyi yitwa Chwenge, umuririmbyi kumbure kuva muri Two Lions in the Jungle, aho yari yambaye neza cyane kuva hasi gushika hejuru, yari yambariye imiliyoni 3. Hasi mparuye ibindi ntabona, jewe ndiko mvuga ivyo mbona. Kuva hasi gushika hejuru imiliyoni 3. Dread aho sinazishizemo kuko murazi ko dread zizimvye cyane. Uyu rero ni Chwenge, uku niko yinjiye agenda aramutsa abamukunda. Aho no kubwira ko Chwenge numwe kandi mu bashize muri vibe, abari bari mu kibanza ciza ca Ayanai Bar, aho yagiye araririmba uturirimbo tw'umurundi, uturirimbo kumbure tw'abarundi, uturirimbo twagiye turanyura mu maraso y'abantu, aho niba byanatumye kumbure Chwenge agira vibe, anaryohera abantu bo muri ako karere ka Jimbi, aho no kubwira ko yahasize amateka adasanzwe. Hari Anye Desire na bagenzi we bagenda bafasha guteramisha Chwenge, abapianiste hari Anye bari bahari. Chwenge agenda bashiriramwo uturirimbo twabanyuze mu mitima. No kubwira ko muri iki kibanza buri muntu wese yari muri vibe, yararyohewe, yari yuzi. Hari Anye ari umumama Reya Ntwengeje ari karakamera, agenda kamera ingene Chwenge aririmba, maze vyarashitse yibagira n'ivyo ari karakamera, asanga ariko yirorerera n'amaso. Aca yibuka ati bwo nindi ko ndakamera, aca asubira muri ya telefone kwa kundi nyene. Ndakubwira ko abantu bari benshi cyane, aho no kubwira ko no kugira ngo gusa uronka espace yo gusohoka hanze byari bigoranye. Security yari ihari kandi yari kwi umugwi abakonangwe. Nta bana canke abamama canke abapapa batazi umugwi abakonangwe uwo ari wo. Baturirimbiye akarimbo kahinduye ugwaruka rutari ruke, akarimbo kaje kwizina rya Urajeba. Uku niko rero bahamagawe kuri stage mu karere canke ku gatumba ka Jimbi ka zone nde hari nyibutse. Kazone Mungwa, komine Gitega, y'intara ya Gitega. Yes sir. Nimbazi timu yitwa abakonangwe. Amashimashikuru konangwe. Sinamumva. Aze amanzari yenge kwani nari kuvugutura. Ata munyagitega bacu amashimashi. Imbere y'ukuntu
banezereza abanya Jimbi abo muri ku gatumba ka Jimbi, majaso yabikoze, abakonangwe muri rusangi babikoze, maze Kamanda kabaterira utwe maso ari kumwe na Mavag Lokomedie akomeye cyane mu gisagara ca Gitega, nabo binjira kuri stage uko maze banezereza abanyejimbi uko. Ibinyobwa byaranyowe, ibifungurwa birafungurwa, abakamera barakamera, abafotora barafotora, maze bose aho buri mwene gihugu wese wo muri Jimbi yari muri haraye bar yabari karatamba hari hose. Ari ugwaye yapfuma atambisha umutwe, ariko ukabona ko ari muri vibe. Maze after yaho Eric Jimbi canke Eric Kinyonga canke Maître acaja kuri stage afata ijambuko. Imana ni kwa tabuti mbele ayimajimile istaneri Gitega uko Gitega wewe yashobora kutembera muri burenganzira kugira ngo kiro gitamo gishoboke kuko iyo byanga ntabyo mari kumenya kandi cyari kunashoboka. Amashime cyane shimire cyane ubundi anutone yacu ushime kumwe uko nanyereye kwati ibintu muvane wanze ntibishoboka ndetse ko ntibyari gukora agira duhe amashi menshi ari gose uri mutumba nabo bakorana uri tubakiye amashime sikuri mutware kuri mutumba bakoze tugira amahoro isanga amahoro umutekano n'iterambere. Amashimeshi ubwambere maze gushimira Imana mushobora byose yoyo ntacyo yamituba hafi, hanyuma mahora n'ibintu byiza no munsi Imana yaduteye. Nyakubahwa mvukira yacu, ukaba ufise n'umugambi mwiza w'iterambere ngaha ku mutumba, mumfashe mwese tumuha amashi. Amashimeshi sindayumva hari yanyu n'abatumire mudufashe. Alo niteka ntangere no munsi ku mutumba wacu wa Jimbi. Nyakubahwa Imana iguhezagiye tubakengurukire, ahubwo abandi nabo zuba ko mishwashwa nabo baze batera iteka umutumba. Urabona nk'ibi n'amavuta no kuri kose. Dukengurukire rero mwese, dukengurukire n'aba batamvyi bariko baratunezereza, urabona ibintu biraryoshye. Ariko ikindi nacyo dukenguruka isaba n'abantu bo ngaha ku mutumba wacu waje ni kazi n'ubundi musi. Nyakubahwa kaze n'uno musi Imana iguhangaze umutera imbere abarongozi bo ku mutumba nawe twakwifuriza amahoro, uze kururanirwa mu muryango, kururanirwa mu bikorwa bya misi yose, kururanirwa mu mvukira zacu zose. Hanyuma nabonye izuba ko mishwashwa nabo nyene baze nk'uko badutera iteka ngaha ku mutumba. Twadukenguruke rero dusaba n'abene gihugu ngaha nyene bose bakumbera amashi menshi. Imana iguhangaze tugira amahoro, dusabwa amahoro, umutekano n'iterambere ngaha ku mutumba wacu waje. Maze mama yake umupfasoni wa Eric Jimbi, Eric Kinyonga Maître, uko niko yinjiye aramutsa abafana. Mukanya gato nawe vibe iramufata, uko niko yatamba do Yes, much respect to you Mabuja, waradutambiye neza cyane. Maze Mabuja yari anye na musteri monoki, uko niko yadutambiye.
abantu rero bari benshi cyane aho no kubwira ko bana naho buzi guharura gute ntiwashobora kubaharura aganza kisa amashimeshi amashimana utashimye nasohoke washimye kugira babiri ubusanzwe kukuza kubaka nkanjye we sinabyiyumvire ndumva baravuganye mu muryango kugera mwambwiye muti ngo ni babiri turabyumvikana ko turabiganira amaporogaramu y'irwo dukora turabyumvikana kandi ibyo twakoze mu bisanzwe murabwiye yuko biraja umenga bimeze neza rero nahoze cyane kumanga muri icyo cyiyumviro hanyuma twatanguje imana imbere mubwiye musamire yagusinyiye na chifre zone kuri mutumba kugira nyine bipanze ariko twabigenjeje hanyuma abashimira sabo gusa bashimira abafundi wahanye kurangira twakora bashimira abantu benshi bari ngaha kugira ngo ibintu bishoboke hariho sinzire bamwita wanditse ibintu byose ngaha bamwita Celeste ni umubona afite kamera umukameraman amashimeshi kose kuri ibyo byose niwe yakoze bashimira abantu bavuye ariho n'abavuye mu bindi bihugu ariho umutwa Rasimbegu na mugabo mwabonye atakirundazi ndio bamutya Rasimbegu Rasimbegu ujya Umurundi mwumvise nane kirundi yitse umubwiye ati yangu yo kwazangura mututsi ujya ari mutizeti w'umugenzi twahuriye Tanzania bisanzwe tubaganira murabizi jewe naragenze kandi cyane gose ndabura cyagenda boss afite abagenzi mu bihugu bitandukanye kandi benshi baranze jewe ikintu cyantunze kunabayeho no kubana cyari kuganira n'abari bo bose nabo tuzeje tutazinanye icyo nicyo cyatumye ndonka abagenzi batandukanye ashimira Yagurege music kandi natwe murabazi ashimira MC Estro bamita Estro amashuri yashisha yashimwe nani wamukoma amashi azaho manohiriwe yasiboye kuba abafana ngabe Jimbi ashimira abandi bakaca benshi naza amazina mwaba ari ngaha ashimira bamwe bonza amazina ngo bana bavuge hariho Claude Bazist nashe ngamubona uyu n'umutama yakubise umuziki imyaka ya kera yakubise umuziki za Jamaica yakubise za Dubai yakubise muri make na Belgique n'isi yose muri make uyu bamwita Claude Bazist uyu yari mupiga gitari kwa Church Amis barabanye Dubai barabanye Belgique barabanye muri Irlande barabanye imyaka myinshi amashimashina est-ce que ça va amakuru Dubai turakoze cyane amashimeshi uyu mutama mubona ngaha uyu uje warakinira nkandamuha gusa yaranyiyumvira ngo ati yuri narakonyere wimereye nakonyere yangana abantu nakubonye ingene vyitwaramo ko wifata ingene yangana bari bo bose ati cyanda kwiyumvamo jewe nta mafaranga uzoma ntaki ndoza ndafurahisha abanyagihugu bagiye ngo ibintu bigende neza kandi ku bantu batamuzi mutamukorode baziste uyavuka aho utakuciye gusa yabaye iburaya imyaka myinshi cyane gose akarura nakomuzana ndashimira kandi bamwe birangora muraza kuntu rero bivuga nabi nyihanganire bamutariye Bater Bateri iwowe cyane kandi amaje menshi cyane gose kuri wa mbere Gitega ahandi muzomwumva je muzoshe muriko zoca ndabirira canke muge ndashimira kandi cyane gose pianist arakubita ahubwo arabundo je ndamwita Rufuzi Juvenal gusa nimwekitisa komeye cyane ndavuze je amashime shkuri pianist aha namaze kubona Berike biganyana cavuga ati murakoze cyane ndashimira kandi DJ nawe arabicanga ahubwo arasara wayita niwota asara
bamwita Melik numukomeye arakomeye cyane igisagara cya Gitega intara yaramwizeye niwe wa mbere agira sonorisation na stade ndi mu biriki ravuka hano yaba yazanye ivyuma bamwita Melik yazati genda pfuye mu mujyi ndaje kwa Eric Jimbi murakoze cyane hanyuma rero ariko nayibwera ko imbere ya boss imbere y'Imana urazakurikira umuvyeyi akubyaye byonyene ego yaramaye rero runtu yaramaye kuyaga n'abantu yaramaye kwitonda mu bushitsi baduhuye yaramaye ko muri byose ari kwitonda ari kuyaga n'abantu kuko sinzi muravuga ngo ibyisi biragoye ibyisi nyene biragoye nawe usanga bisobanura usigira imbere ko yabuze niko shumugara kubera ibintu byo kwisi bikubika kuburura uzi ubwenge rero niba wasitaye sagira n'abajyama nuzo kwigunganye kuko simba wihaye Imana yonyene ikupangira irakuha cyangwa ikakwaka ivyo no kumenya iko niko bimeze birasanga wewe warigeze ko ari ikintu woshobora cyangwa wokora ntubikore hanyuma badoza kwiyumvira kubikora atakire gisigara bikagikunda abantu bakutwengera umunsi bikunda none wese hasi ari navyumva kora neza ukibishoboye bigikunda niho Imana iguheza niho Imana ikongera umugisha ndashimira kandi ndashimira design umugaca akomeye cyane gusa uyu tuzinanye ari kuri kaminuza ibijumbura agenda urabisanzwe tuganira agenda nanjye genda kugira nyuma y'imyaka 28 ari kuri kaminuza University y'ibijumbura amashimwe cyane gose muri amashimeshi nashimira rumuri Rikirose mureke mani kandi yabyindi undi munsi kurwa nkenguje amashimeshi cyane gose amashimeshi tutiragira wacu atakana kubiseka arahabura ubundi mu gihe gindi akabagikwasa akabanyenguje ageni ikintu kutimurora ibiragabanuka arakure gateye murambi ibiragabanuka dutambura arahabura murambi abandanya ashimira abantu benshi bitandukanye nako bagacishemo nuwa abatanu batanu bamutse bamubona kuva nkiri muto kuva Imana ikimwezagira agitangura kugaza icyuma nta wundi muntu yiyumviriye atari jewe kandi ntiyarazi ko nshoboye ariko Imana yaramezagiye iramubumenyi sunize ariko tutabaguruka ngo DJ nawe arihunze ego yasasigaye jere umwanya abatarosa amajambo bazoronka ejo ariko yakuba umutamarike yarangwanye ko kandi abagwanye ko ni benshi ndazi ngaha abo muhageza ni benshi uwoshobora gutora mikoro azoyitoreje amashe yanjye tusezeranye gitaha murakoze cyane isabwe nka bose mu bantu bagira icyo bakoze twabakariye twaganirije kandi twashimye nta n'umwe yigeze akora nabi muri bose hari utwa parufe ari ngaha ubwo nagomba ngire ko sigura jewe murazi nagenze nawe mu bihugu byinshi cyane rwose nabaje n'imyaka abantu batambona ku by'ubuzima nyene guhangayika urazi umugabo aragenda katagonze kamenya ubwiza niko byari kimwe warangayise cyane rwose yewe byose natembera mu mara bitandukanye je nabaye Tanzania nabaye Kenya nabaye Uganda nabaye Tanzania wari mu abantu benshi baje ko jewe n'abantu Tanzania baje n'abana Kenya na Congo ibihugu bitandukanye East Africa na Nigeria yigeze yose nari mu bane ubona buriya nagomba sigurira abantu batuva ikintu cyitwa aya na ibara akandi abantu benshi barabigenda je indimi nyinshi ko naragenze nabe mu 2005 cyo kwa mbere na mbere nakwikira ndi kubera icyo banyonyeje cyo ndavuga icyongereza kandi abantu benshi arona abantu bize de problem badufise mu gushobora je batanyaranya iyi shona iza kunsaraza ati ngo ndavuga icyongereza kandi abantu benshi arona abantu bize de problem badufise mu gushobora je batanyaranya sero kubesha kandi ndazi bari gushikira ntawe cyo ndavuga icyongereza cyangwa kuri Afrika kuri batita
British English. Ndavuga icyongereza bita slang American English. Akakaba rero nakiyise ku ijambo rijyanye n'icyongereza na yaje ari umuntu w'umunyamerika avuga American English bagita slang. Ijambo rero sikura aya na iba nakabari kana karariboye mu bihugu bakw'icyongereza aho yagenda tembera amashimwe shikuru aya na iba ni gisura ngo jewe aya na gisura ngo jewe nawe. Okay. Aya na gisura ngo jewe nawe. Ugiye rero kuri aya na iba niba rero kubanye ururimi yumva uwari ubasho kuri jewe ngiye kuri jewe nawe ba uba wiyereje birasa na aya na iba urasho kuri jewe ngiye ko jewe ndi mu gishimurano rero muri jewe ngiye kuri mimi na wewe ba bivanye n'ururimi rumwe mimi na wewe ba ni ururimi rw'Iswahili jewe na wewe jewe ngiye kuronka kwa jewe na wewe ba kubera itora kuri jewe nawe ba uri wowe nyene nawe urakuri biyo bingana nguti azokwera ni wowe bidandaza n'uri gushorera isi wayi navuze ni jewe nawe ba jewe nabigura hamwe nawe ugashorera muri make rero ijambo ya kuno byanditse abantu benshi rero n'abantu bizera bananiye gusoma ngabo ayanditse ko ni indome i na n na en na i nyene abantu indome i na apostrophe ajawa kugira indome n na apostrophe jaso kugira indome nyene i mugo muntu bazisho cyari gisubira ngo aya nayi muri British sio British muri American English muri make bayita slang. Murakoze cyane icyo cyari kintu agomba kubanza gusubira mu bijyanye n'izina rya Mukabana. Okay. Ndagira shimire kandi cyane gose byimba mutima Igoze TV cyane cyane uwayiserukiye n'umukameramani n'ugiye mubona ari imbere yanjye ubu niwe yaserukiye Igoze TV. Ndavuga ko ejo hirya yejo mu matelefone yose muzamuvise yiganira mashokira mugagikurikirana nawe uri buraya igare bahudira mu munsi kora ejo cyangwa ejo ndaguze ko Igoze tubasha gushakisha kuri kumanya wihuta kuri YouTube gucukura na vyihuta nibo cyane gose kandi muhomera amashi menshi kandi cyane amashi wongiza amashi yari ese saba yanitse na urero wa Igoze TV rugo becho mutamuze yegeze uza ko iganira tukajya gucana ya kumwumbi arabata mutwa bakajana bande barabibonye urusija mberaza ngaho unuwa umuri tugende Jimbi agoba kandi wavuka ahantu bitamu kayigoro imakamba maho kubera arumwe yaza n'abana bariya yashisananiye Jimbi asana hano nyabagendwa asana hano abantu bavyumva kumwe. Ndashimira kandi cyane gose manager wa Kamanda Aliwezi amashimesha rwose mavage cyangwa mwitekaso abasigirite aho bari bana bamuceke kira aripo ari yanye kada cyazanana na Kamanda kugira ngo ibintu birakomeye cyane bakoresha umwanya kugira ngo murakoze mu mwanya tukibarindiriye tutera ikiganiro murakoze cyane banyagihugu namwe matugendeye matwiteka kuko yeto cyane n'abana bamenyesha ko mugiye mutari mona ashari kupasa kwa kuvyingwe natwe twabona bitwamana ego abashi meshare gose abanyagihugu Jimbi Mungwa-Gitega kabisa Mungwa Chamenya yetu kuva kuri aya na ibana arikire bateguye nuzo kubaza kwa bwana aya nibakina barabundura muri make ni exactly bagira ejo ejo mweto ngaho mutavuga muti ariya kabisa ndazi twige nitwidoga mutose ndikore niyo nabataje mabure mutima wawe hanyuma Kamanda abantu bamushigikiye sana bavuze ngo niwe mugabo bana Igoze
TV.